barashoboye kudutsinda badutsinza amagorane ubwo rukino nibaza sinzopfa ndagwibagiye narabona kumenga ngira nkaba kabiri igikombe ari ya mbere menyereje muga byaranse ico gihe ubwo rukino vraiment kugira ruzove mu mutwe wanje bizogora naje ndabashimiye kuri uwo mugambi wanyu mwihaye wo kusanga abantu ku bikorwa bariko mu buzi butandukanye karibu kandi muzogaruke tuba turi ngaha iyo tutari ngaha tuba turaha Inshuti bakunzi mwanda mukurikirana ibiganiro vya BDUSA Media tubaha ikaze mu kiganiro ca hariwe inkino BDUSA Sports twagendeye Academy Zoe aho twashitse aho bari kubagira imyimenyerezo kino kiganiro kirimeshwa nanje Emmanuel Niyonkuru turi kumwe n'umumenyereza wa uyo Academy reka tumuramutse twongera tumuhana ikaze kugira ngo anabidondora kaze coach. Murakoze cyane ku mazina yanje nitwa Bimenyimana Gervais nkabasanzwe ndumumenyereza wo ngaha muri Academy Zoe nkuko mubibona mudusanzwe ngaha dukorera kuri Saint Esprit turi ku kazi. Coach tubasanze aha ku kibuga kuki muri ko mugira imyimenyerezo canke nibikorwa byanyu bya misi yose? Muri sanzwe nibikorwa byacu bya misi yose ariko kandi turiko turategura n'urukino rwa finale dusanzwe dufise kuri wa gatandatu uza aho tuzokina finale y'abadashikana imyaka 15 novuga nico gikorwa gikuru turiko turategura. Iyo finale ni finale yitiriwe iki? Mu bisanzwe ni higanwa novuga ry'igihugu ni higanwa ry'igihugu ni nkuko babivuga ni kade aho dusanzwe twiyandikishije muri kade Ngagara aho duhurirayo n'amakipe atandukanye abana mu kurondera uburenganzira bwo kuduga mu cicaro ca kane nivyo turiko turategura twararoserera amahirwe yo gushika muri finale ubu turiko turitegura kugira turabe ngene bizogenda. Uriko uraraba abana ufise ubabona gute kuri iyo finale kumbure banahiganwa kugira bashire kuja mu cicaro ca kane? Novuga ko abana dufise bameze neza nitwibagire ko twakoze gushika tugera aho tugeze hari imigwi myinshi yari yifuza kuhagera ariko itahageze muga twe twararonse amahirwe Imana iradufasha turashika muri finale rero novuga ko abana n'ubu nkuko mubibona bariko baritegura turizeye ko dushobora kuronka intsinzi. Ni gute mu gushaka kwemererwa gukina iyo competition ko muvuze ko hasanze hariho myinshi tashiye kuhashika mwebwe mukaba mwahashitse kubera ibikorwa mwagize mwo tubwira hasabwa iki? No kuvuga kugira uje muri competition uriyandikisha hariho ica amategeko avuga uregero barongozi bujejwe iyo ya association ukiyandikisha bivanye n'ibisabwa mugahiganwa mu bandi novuga ico navuze ko abataronse amahirwe n'uru rukino rwa finale kubera murabizi ko finale shikamwo abakinyi babiri gusa equipe zibiri nako rero natwe muri zo equipe zibiri ubu turimwo novuga ko dufise 50% ku gutwara igikombe n'iyindi equipe ifise 50% muri aka kanya. Mbe mwotubwira kuva iryo higanwa ritanguye mwe mwaribonye gute mwabonye gute umugwi wanyu ndetse n'imigwi mwahuye nayo? Mu bisanzwe ico novuga ku kijanye n'ihiganwa ryari rimeze neza yari amakipe ubona akomeye natwebwe twari dukomeye n'abandi nkuko bari bakomeye mugabo amahirwe nayo y'Imana n'ibikorwa byinshi cyane nivyo biranga umuntu kugira ashobore gushika kure. Twararonse ayo mahirwe rero turashobora gushika kuri urukino rwa finale. Iryo higanwa mwari ryaritunganije gute ryarimo imigwi ingana gute? Mu bisanzwe ihiganwa ryarimo imigwi ishika 15 igabuye mu mapura abiri twe twari muri puri imwe irimwo imigwi indwi hariho iyindi nayo pure yarimwo imigwi 8 rero twarakinye muri puri imwe hari hategekanijwe ko hasohoka imigwi ibiri natwe twasohotse muri pure y'iwacu turaba kabiri turahura ni ya mbere yavuye mu yindi pure turashobora kuyitsinda twakinye inkino zibiri muri ale baradutsinze D1 muri roturo tubatsinda D0 turashobora gushika muri finale.
uri kuraraba guhura n'umugwi wabaye uwa mbere muri pure yindi nawe wawe wa kabiri si kibazo cyoroshe ni igiki wowe warushije uwo mugwi kugira ushobore kuwutsinda mu gihe wari wabatsinze 2-1 ukacutsinda 2-0 no kuvuga ariho amakosa twagiye dukora ku rukino rwa mbere aratuma dutsindwe ivyo bitsindo bibiri nivyo twakosoye hama abana bagumana determination abakinyi barashobora gushika ku munota wa nyuma turatsinda hari umunezero udasanzwe n'ubu turizeye ko tuzoha umunezero abafana bacu n'abavyeyi bacu. Inshuti bakunzi mu bandanya mudukurikira kumbonesha kure ya BDUSA Media turi mu kiganiro BDUSA Sport muri kano kanya turi kumwe n'umumenyereza tanzwe mwamenye kuko yatwidondoye reka muri kano kanya tubanaye tuyaga nawe ariko tuve gatoyi muri finale musanze muzokina muga mutubwire kubijanye na kariyere yanyu nko kumenyereza mbe mwatanguye ryari umwuga wo kumenyereza? Mu bisanzwe natanguye je kumenyereza muri 2019 aho natanguye menyereza ishure nderabigisha NS. Uwo mwaka nyene niho nari niga muri kaminuza hama baranyizera ndababera umumenyereza. Uwo mwaka novuga niho vyagendeye neza tarayi wanje iramenyekana kuko twaciye dushika muri finale ya championnat interuniversitaire malheureusement ntitwashoboye kuyitwara ariko ibikorwa vyari vyakozwe bivanye n'imigwi twahura canke n'umugwi twari dufise ndabandanya zowe iciraza iranyegera ariko entreta hagati yaho nabanje ndamenyereza na ministere de l'Education naho nyene twarashitse muri finale naho nyene twashoboye kuyitwara mugabo hama turabandanya muri zowe naho nyene ibikorwa biramaze gukorwa bitari bike kuko nka tournoi zowe imisi imaze kuba kabiri nawe ntiturayitwara ariko tumaze kugarukira mu mademi finale inshuro zibiri zikurikiranya novuga ni intambwe niyo ntambwe nivyo no bamaze gukora canke intambwe no bamaze gushikako ego. Muratubwiye ko abo mumaze kumenyereza harimwe n'ubushikiranganje bw'indero mbe ubushikiranganje bw'indero bwari bufise umugwi canke mwamenyereza bajya bakozi nyene basanze bava ku kazi bakaca baza kwinonora imitsi? Nkuko mubizi hariho championnat interministeriel yamiba buri mwaka rero no kuvuga ubushikiranganje bw'indero nabwo burayitaba burafise equipe rero nije nsanzwe ndayikurikirana no kuvuga turatora abigisha hirya no hino bashoboye gukina umupira w'amaguru tugashobora kwitaba iyo championnat kandi no mu mwaka uheze niho twashitse muri finale dutsindirwa mu penalty turizeye ko tuzohindura ibindi bintu nibasubira kutwizera. Turumva ko maze gukora ibitari bike ku rupapuro rwo kumenyereza umupira w'amaguru hano mu gihugu cy'u Burundi ariko nibaze ko indoto musanze mufise atari zogarukira hano mu gihugu cy'u Burundi mbe nk'umumenyereza ni giki umaze gukora utazokwibagira n'uwahemugu umaze guhura utazonibagira? Novuga ku myaka yiwanje nubwo ari mike maze kumenyereza umugwi ico gihe finale ya mbere nkuko nako ndabivuga namenyereje ishuri nderabigisha NS turashika muri finale twahuye na IPG twari twakuyemwo amakipe akomeye ama university akomeye izi za Hope twarazitsinze turatsinda za IGR ariko university IPG y'Igitega kubera yakinamwe abastare benshi bakina muri za Flambo za Royal ico gihe barashoboye kudutsinda badutsinza amagorane ubwo rukino nibaza sinzopfa ndagwibagiye narabona kumenga ngira nkabaka igikombe ari ya mbere menyereje muga byaranse ico gihe ubwo rukino vraiment kugira uzove mu mutwi wanje bizogora. Equipe yaraturusha abakinyi bari ku rwego rwo hejuru twabasanze aho basanzwe bakinira Igitega aho bakorera imyimenyerezo kuri stade Ngoma aho basanzwe bakinira amamatch. Equipe yaraturusha harimo Aromusore wasanze bakinira Intamba equipe yari ku rwego rwo hejuru ntabyo twari kugira nyene ntaco twari kugira tuhave equipe yadutsinze bine muri finale ubona yaturushije. Mbe ni uwahe mumenyereza hano mu Burundi wewe usanze urabira ko akarorero?
aha mu Burundi arabamenyereza babiri nsanzwe mfatira kakarorero. Uwa mbere novuga ni Gustave Niyonkuru, uwa kabiri ni Omar Ntakagero bari muri Musongati. Abo babiri novuga nibo bayidore banje ngaha mu Burundi. Turavye hanze y'igihugu umengo je mpora mbona ukunda kora ibintu vy'umumenyereza wa Liverpool, sinzi wewe icyo woba umukundira mbe akwigisha iki wewe? Umumenyereza wa Liverpool yatumye nkunda na Liverpool, uku imikinire yiwe canke ukuntu akinisha nivyo bituma ndamukurikira nanje nkumva ko nogira inyota umunsi umwe yo kumera nkawe, ukuntu akinisha taktike ziwe ndamufatira kakarorero. Imana ibishatse kandi ndibaza ndi kubikorwa nkuko musanze kubikorwa, nibaza ko nzoshika nanje ku ntambwe kuko ni ntangarugero, aratanga urugero rwiza habe mu ikipe yiwe, habe kubamenyereza bamwigira ko nka twebwe abamenyereza bakiri batoya. Inshuti bakunzi, murumva ko ariko aratuyagira kubijanye na kariyeri kumenyereza hamwe n'umumenyereza hano mu Burundi haba no hanze y'igihugu, aho beshi bita ku mugabane wabera, aho ni muzaburaya. Murumva ko asanzwe arabira yigira ku mumenyereza wa Liverpool Jurgen Klopp. Coach, tutera dusozera mbega nakahe akajambo kagasoni karugi woshora kubwira bazotwumviriza kubijanye n'umupira swat kubijanye na finale muzo kina ku munsi wa gatandatu? Ku kijanye na finale ubwa mbere notumirira abakunzi b'inkino, abakunzi bazowe muri rusangi kwitabira urwo rukino kuko ni imigwi ibiri ifise ubuhinga, n'abana bafise ubuhinga bashobora ko bafise inyota yo gukina umupira, bafise ivyo bashaka kwerekana n'ico bashaka gushikako. Rero novuga abakunzi b'inkino muri rusangi bazoze gushigikira urwo rwaruka. Nkatumirira n'abakunzi bazowe, abavyeyi, abasanzwe badufasha bose, abari muri staff yazowe ko boza kudushigikira ari benshi kugira batera intege urwaruka kugira tuzokine neza kumbure dushike no kuntumbera. Muri rusangi novuga abakunzi b'inkino bashigikira inkino, imbere ni heza mu Burundi turashobora kugera kure hashoboka. Coach, ndagushimire cyane kuba mwemeye mukaduha umwanya wanyu mukaganirira abakunzi ba sport mu Burundi ndetse n'abasanzwe bari hanze y'igihugu, kuko benshi baradukurikirana baciye ku mbuga ngurukana bumenyi dusanze dukoresha. Tugushimire cyane Coach. Murakoze cyane, naje ndabashimiye kuri uwo mugambi wanyu mwihaye wo kusanga abantu ku bikorwa bariko mu buzi butandukanye. Karibu kandi muzogaruke, tuba turi ngaha, iyo tutari ngaha tuba turahani ariko tuba turi mu mupira nyene, muzogaruke. Karibu kandi murakoze cyane. Inshuti bakunzi mukurikirana ibiganiro vya BDUSA Media, ni na hano turangirije ikiganiro ca BDUSA Sport, aho twari twagendeye Academy y'umupira w'amaguru bita Academy Zoe, aho usanzwe ugirira imyemenyerezo mu ntumbero yo gushika yo guteza imbere umupira w'amaguru duhereye hasi, kuko niho n'umugwi yacu izoteba igashika kwihangiro nyamukuru. Iyi ntumbero rero si ntumbero tugiye guhagarika, tubatumirira kubandanya mukurikirana ibiganiro vyacu, tuzoshika no mu yandi ma academy atandukanye.